Eka shareka. Gasatubi. Satubi n'abakobwa beza bamukunda. Satubi abademu biwe kuyitiyo yose asanga yire abademu yitwa abadevota. Hama amaze kugera hanze. None abo bakorana nabo ba Devota, ba Delphina. Very nice none yamukunze. Yitwa Devote Very nice. Bera munyakabiga. Bera wenyine yaravyivugiye muri interview kuri Buja FM igihe kira igikorera ari aruguru kwa Sion. Kwa Sion. Ni Satubi. Mona influence iki. Ushama tatuaje ku mabere. Ni influence. None agaca bwa mbere ko yashira azi guconga tatuaje neza agashira ku ibere. Best influence. Every influencer wa vrai ni mie. Narabigishe gusundura bose barazundura. Ndabigisha mu yambiri bose baja muri mu yambiri ndabagisha ndaba influencer bakora ivyunguka bose bakora ivyunguka. Best influencer ni mie. Wanditse ngo mukazobona umukobwa anyonga Probox. Avisingit azara umuzimu. Azara umuzimu. Uwo muzimu ni inde? Probox pakira makara. Mizigo. Mu mashira hamwe baruzuza bagapakira usanga amacupa y'amazi baranguza ama Probox. None nataranguzika makara. Hello muraho murakomeye nizere ko mumeze neza aho muherereye hose mu micungararo igizwe igihugu cyacu ciza cy'u Burundi kuba ari hanze yacu mu nkundire ndababwira ati mwaramutse canke mwiriwe bivanye naho muherereye nongera ndabaha ikaze mu kiganiro cyacu arico canyu mushikirizwa na jewe Mario kuri Yaga Tech TV. Uyu munsi nagarukanye wa muntu myikundirane Simbizi wa Semavumba. Simbizi umeze gute? Jene sawa. Ikrimo yibona gute muta? Ni fresh. Ni klima nziza, ni klima yunguka. Ya, twaruhutse bwabushuhe twahoramo. Ubushuhe ega uratswana yuko imvura ahigiye kugwata ngo agashuha. Kora klima keza. Niraga klima. Umuntu ashoboye akametriza neza. Bigenda bokubera naga urazi ko hari agatiro bita kitwa nzobimbwa. Hakonzi hari agatiro kitwa nzobimbwa. Kaza ryari mu gatondo. Yego. Ushaka umuce acika ijoro. Ushaka umubira abira kuya. Mu bisanzwe hari agatiro gasaba yuko ucika ijoro uzinduke. Yes. Mugabo agaca kuzira agatiro kitwa nzobimbwa. Kakadari kamenda ryama. Tinanda vyuka. Rero ino klima rero ikiga prolonge. Yes. Nkuno musi mu gitondo hazindutse akabiho gakaze vyatare nka tubo dufise abagore. Cyane cyane rano bafise abagore. Nkaho mugenzi wawe mutetsi. Umugore no musi ni ash ntiyavuye muhera kwe. Ufuse umuntu ho cyane no muhera ntiho hava. Happy kwe. Kwana kwano gatiro gaca karaprolonge ko. Gusa n'abatipe. Musanzwe aka klima ni klima kaje mu gatondo gaca gaprolonge nzobimbwa. Burya mu gatondo hariho akabeho kaza mu gatondo kaza kitwa nzobimbwa. Ka 5h na 6h. Ka kitwa nzobimbwa. Gatuma utavyuka ufite habinumva kwifuka bukeye. Washaka kuryama hashushe mwijoro mwa mu gatondo 5h kwike ngo ese nipfutse gatugomba kwifuka oro hageze kuvyuka. Hagera igibari ujya mwanya wiyumvira ati reka nipfuke igibari nzobimbwa. Turaho nyene mu bintu bijanye no kuryama Rafa Pasi wavuze ati Satubi yari yaryamye hama cavyugwa n'amapiano kuri ituro naho yaryamye yari yapfuye kwabaye kuzuka yabaye buzuka tandukana kuryama no kuzuka. Wavuze ati yari yapfuye acazugwa n'amapiano hama kuri ituro naho ari muri Belgique none ari muri Schengen. Okay, ari mu karere ka Schengen aberera ibihugu byose yari yapostinze indaya ziri muri chambre ziri mu ghetto. Gusa zari zize Burundi nico kintu cangyoheye. Yarazi briefinze kandi bayizi kamere ya ash yagomba buturitse ku ruguga fisi. Kagaza umugore afise very nice. Eka shareka. Gasatubi
Satubi n'abakobwa beza bamukunda. Satubi abademu biwe kuyitiyo yose asanga yiri abademu yitwa ba Devota. Hama amaze kugera hanze. None abo bakorana nabo ba Devota, ba Delphina. Very nice none yamukunze. Yitwa Devote Very nice. Bera munyakabiga. Bera mbwa maze kubivuga kenshi. Bera we nyine yaravyivugiye muri interview kuri Buja FM igihe kira igikorera ari aruguru kwa Sion. Ni Satubi ni wowe wifuza umukobwa mwiza. Ati none je ntiwandonse turiya rero. Sanga Devota Makire sasa Satubi. So kuba Satubi rero mugerageze nabona ko burya budada nka burya bukobwa ari usanga ari ubukobwa bakinisha amaporno niki. Bu Mexicain ngo muri bu Latino buri kwisinzima aba Brazilienne bari nabana bakubititse nyene bari mbayambaye ndavuga ati reka twigire buraya tuje usanga bafite amakontra n'amakampuni agirisha amaporno za Brazers zande. Ni kuvuga Satubi ashitse muri Belgique yacarondera abajya bakobwa bakina porno. Mvuze burya bukobwa bumwe ya posting bari mwigeto biga n'ubukinyi bwa porno numva atanse bangu babakari ndabemera kuri game barayizi kwenda. Ni niyo myitwarire Satubi yaciye yerekana gishika muri Belgique. Ubu kuyakuya no bubono babwita ububono yaradekonye. Bijya urabikora kimya auta post. Urazi yuko bijya hari abakinyi bo muri France bagiye kina rugby muri Argentine. Batoye indaya bagenda barayisundura. Izo ndaya zimaze kumenya yuko ari abakinyi zarabakoreye ko mze baba. Bana umukobwa bara nk'ibintu biko yashikira PDD. Nk'ibintu biko yashikira PDD. Ni question yuko baba bazi neza icuri. Aya bagata ujamani msani muririmbyi. Abaririmbyi kwisinzi baba bafise inoti reka tumukorereko. Hari ibindi bihugu mana umugore ari kindi kintu. Urabyo? No mpamvu baze biyubara. Ni nkuko ngani si byiza to ari ibintu bimwe bademu muri chambre atari byiza guposta. Kuko nushobora kumenya ico iyo foto ishobora gukora mu nyuma. Urabona nka PDD ko yakwegiwe n'aka video gato yakafashwe muri 2016. Ni mpamvu rero abartiste benshi bakwiye kuyubara si ibintu byose ukwiriye kuri codinga muri post. Reka ivyo tubiveko je ikibazo canje shaka kubaza ati Satubi rujya rugendo yagize ko kuva mu Burundi akagenda muri Belgique ni ntiharanigiye kirekire. Irevre nivyo mu misi yeze yarigeze kuja muri Swede ariko ivyo muri Swede ntivyari bifite power nk'ivyubu kuko ubunye niwe yaratumiwe ari hejuru ku isonga. J'avais trop peur de mourir sans vous voir. Vous avez Beja. Yaranayiririmbi ibaze indoto. Uno munsi ico wiyaturiye kiraba kuko niyaza yuko ni nakimwe mu bintu twagiye turaharanira. Twarakoze aroye na interview nigeze gukora nyene kuri Agateke. Nekoranye na Fizi. Haraheze umwaka nturahera. Mungwari munama nageze no kuna recordinga. Ndahantu ku mpene ndiko ndasigura aya ma opportunité ico akora. Mu bisanzwe ibi bintu bakora je sindavyita ama concert. Kuko ama concert concert zazitegurwa zazihu hari ama concert ahora ahuza abarimvye muri Afrika akabera za Dubai akabera za
barabitegura kuko muri Europe hari ama communauté yo muri Afrika ni menshi, hari aba Camerounais, aba Nigeria, hari aba Senegalais, abakina ama communauté menshi. Rero hariho amandi opportunité azaba ugasanga rimwe mu mwaka barategura ibintu bihuza aba artiste bava mu bihugu bitandukanye. Mugabo ava byaragorana yuko n'u Burundi bushobora kujamo, ni nko azahabaza kane byose za Coupe du Monde zande. Mugabo kubera bo urana abarimvyi bose iyo habaye ama championnat aba joueur cyangwa abagiye guserukira igihugu kenshi bagenda batwaye n'ama passport bahawe na leta. Kenshi bagenda ku ma passport de service. Mugabo kwara bafise iwaki bajanye. Mugabo ama opportunité nayo y'abanyamuziki no muzi sireti birimwo. N'abantu private byadukiza kugate abantu nkende gutegura ikintu gihuza abaririmbyi 3 4 5. Muri abo baririmbyi aruzova mu Burundi uzoba he. Mugabo usanga ivyo bintu leta d'abord yacu ni bitahura ejo ngo amurimbyi agiye guserukira kandi ugasanga rero n'amateka mabi, ugasanga urazi ko n'aba hari umujournaliste araho bigeze kujana na premier ministre agumayo, hano bigeze kujana na président de la République umengo muri États-Unis acaracika. Ivyo rero kenshi ko ndakuzi tarya umunwa muvugi bo ntabonze amazina, sindabaza amazina. Mugabo naravyumvise yuko arabaje na président de la République bagumayo, igeze kujana na premier ministre bagumayo bari muri France, barana postinga ngo mutorongo amakamera bara ba RTNB. Ico bibaza rero abo rabajaye n'indongozi none abasani bo bitogenda gute. Kuwibuke yuko umuririmbyi kugira abeho nuko abandi bose babayeho neza. Yego kwera kugira umuntu yibuke kuriha kwinezereza bisanzwe atari kintu azaho konsoma, avuga ati reka ngura umuziki reka inje muri concert, nuko abazi yuko mu relation ihari. Rero bisigura yuko twebwe turi muri entertainment dushikirwa. Je uri nzu mbona mbayeho sivyo kwari shikirwa bwa nyuma. Wibuke neza yuko meme no muri leta nta budget yanje hari. Nta budget y'imigambi yanje hari. Bisigura ko je namba mbayeho abandi hari bakobye zaidi. Nabyumvaga bro bari mu vyunguka. Bisha bituma rero bashavuga ati none abo bipanze neza, tuzi vyabo, tuzi imishara yabo, tuzi ngene bimeze, baragenda bakagumayo. Urumva yuko satubitwa mweza passport de service. Urumva yuko naka umuha passport ati nagende guserukira agende muri ivyo agiye mudabona n'ivyo tuzi n'ivyo ari byo. Baca bagira ubwoba. Mugabo ndakubwiye yuko no munsi abaririmbyi nibo bantu ba mbere beretse yuko ari abantu bari nk'ingwanyi bakorera igihugu 100%. Bifese yaragiye muri Australia akoresha passport ordinaire. Passport de nizi passport zisanzwe akagaruka. Nabyo dramateragiye yaragaruka. Kigingi yamaza ende mu matora wari USA dramatagoma je Canada kandi ntagiye ngo agumeyo. Bari bamenyere yuko abandi iyo baronse ama opportunité bakagenda baca bacika. Mugabo twebwe muri entertainment hatukwego bisigura yuko sisi tuko bien. Yes. Naho tutameze bien turafite ikizere yuko ejo hameze neza gusumba. Rero ibi biba ubonye ibintu bimeze uko ni handi rero dusaba yuko na leta ikigerageza kugira approche envers nous bamenye impamvu ati ikibazo gishakiza ati none kubera iki tujanye n'abakameramani bo ba leta bagumayo kuko imwebwe mumamwimenye n'amatike niki mugenda mukagaruka kubera kimwe mutideklara mwitwa impunzi. Urumva buremere bw'ico kintu. Satubi aragiye ashaka yo kwideklara ati jewe urumva mu gihugu cyanje birefu taboje nakiri kubogi birefu. Mugabo baragenda bagakora deal bakigarukira alles. Urabyo bisubiye yuko hari rindi banga twe dofise dukeneye approche gaturisangize n'abandi kuko umenye yuko ibi bintu dukora abafise ingabire zavyo ni benshi. Yes. Umva ko tushaka kubabera ikizere nabone akamenya ate bana bijya bintu bituma Satubi agenda akagaruka
nakagaruka hari imyiki reka nanjye ndavyegereze ndabishizemwo n'imitahe hama ibintu bigende neza. Leta rero ikwiye kutubona gute twebwe kuko hariho ishusho baduhaye dukwiye guhindura bakwiye kudufata kwari nko kuducira imanza bamva baducira imanza by cover karateke iki kirirabura batakizinguruye bavuga yuko Bibiliya rimwe ari ubutumwa bwiza mugabo cover yayirirabura mugabo ugiye kugurura guki cyitwa Bibiliya yera bisigaye ko natwebwe dabo bamenye yuko umunyamuziki wese w'umurundi n'umupatriote uwo ari we wese kumenya nuko n'umuntu yitanga ata income yinditse abwa bati ari competition iba ku mwaka ibintu abandi usanga barateguye utuntu tudu competition abamwe mu bushimwe hamwe navuga ati reka nkore cyane mu mpera z'umwaka nzotware kiki ngabo urumva ngaha ntavyo buno biriko biraza buke n'ababikora bamwe nta n'ivyuka babe bashizemwo razi nkaya mawadi bagira zimwe za BMA basaba guhaye ivyuma bituma utanavyara ngabo urumva usanga rero uribuka yuko twakoze urya one way bijya 26 life yari yagize mugabe bikarangira nawe umengo ihigana garimwe umuntu mwe Joel ntigeze abisupporting usanga rero hari ibintu birimwe ivyunguka mugabo ibitarimwe ivyunguka po nawe bacabibaza mu terambere tubona turimo turagera ko mu muziki ntigera habura impari aho novuga nk'impari zirimo ziraba za Kiriku afitanye na Chris MB haro vy'amakorabo haro n'izindi mpari za Double J afitanye na DJ Pole irya ndirimbo yasohoye ari kumwe na Chameleone izo mpari iyo uzibonye uzivuga kwiki mu gihe turimo turagerageza gutera imbere tuje mu bindi bihugu mbo ivyo ni ugukura bivuze ko industry irakura uko ikura kose ibiciro biherako kandi numva binatuma n'itangazamakuru ironka ama contenu je dufate nk'iyo ntuzenya ni ibintu bisaba yuko mubwe muce mubija mu mizi nk'abamesha amakuru twebwe ni vyiza yuko numvise yuko umuririmbyi asigaye avuga ati je ubwa dukorane collabo ivyunguka nibi ko je kivyamesha imbere n'ivyunguka eske iyo collabo yakwaye amafaranga kuko hari abaririmbyi benshi bandikiwe indirimbo barandikirwa indirimbo bye izo ndirimbo zirabageza runaka mugabo ntibibuke abazibandikiye niyo mpamvu rero bisaba yuko mu mice yose abaho ibiciro hama iyo mihaye nayo dufate nka DJ Paul n'umupatriote n'umuntu yamagerageza yuko industry yacu tuyikuza tuyivanaho turi abantu twoyigeze rero muri ico gihe haba inzira nyinshi kutondera amakolabo DJ Paul niwe yakoze kolabo ya Satbi na Medi DJ Paul yarakoze collab ya MB Data na Medi arakora ibintu byinshi urumva amaporte turageza kuyakrea ko DJ Paul yari brand nini kandi umuntu munini cyane muri no industry urumva nawe yaciriye inzira zo kuja hanze arabo yaciriye inzira aba Dramatino yabatwaye hanze nabandi nibirebire cyane mugabo urumva nuvuga yuko ibyo biriko biraba biyekana ko entertainment ya kibiri kirakura kandi entertainment ya kibiri kirakura babisaba yuko tubiprofita ni kuvuga iyi mihari bikiraza muri industry ntidukwiye kuyigira kamakenga menshi ahubwo dukwiye kuyikunda kuko ibiri kwera d'abord nka iyo mihari atayo nta nivyo ari kumbaza ça fait partie ya entertainment mugabo kandi urumva n'abaririmbyi bacu bazi babaseriye kuno munsi game hari kiraja siyo twavuye turaja ku bantu bariko barashizamo imitahe yabo kuko uno munsi umu entrepreneur umu businessman arakurondera kubwira ati barajewe ingabire yawe mbona nane ko tokorana diri nini icambere ukora nugushitsa ndama wagiraniye contrat ukamubwira ati barajewe tuzokorana nuko
kuko urumva uno munsi bro isi ikiraja umva ubu isi ubikunda utabikunda isi ikiraba digital. Yes. Nukoraba rero ni abantu bari digital ne bande. Abora bari digital rero bisaye ko baba serious. Ntibamenye ko tukiri muri analog. Utujana nibi. Rero muri ivyo bihe rero tujana hamwe namba ari we baba baronde. Kubahiriza ico amasezerano avuga ni ikintu kiri très important navyo bizotuma dutera imbere. Namba umuntu umwe avuganye ati bana jewe nuku idée tugomba dukore projet ni 2 millions twumvikanye umenye ko izo 2 millions ntaziguhaye ngo nukwera ngo uri gihangange aziguhaye kugira nawe naronke income bisigaye ko wewe ivyo mba mwasezeranye ubwirizwa kubishikako kubera niyo ngwani kunda kwishana ino industry yacu umuntu mukumvikana deal ama ntagombye kuyubahiriza. Ikibazo canje cananteye n'amakenga ni kubera iki DJ Pole hari indirimbo bakoranye na Satbi ari kumwe na Medi. Irya ndirimbo yamaze hafi imyaka 2 tarasohoka ariko isohotse DJ Pole n'ubundi ntiyactinga neza ntiyabifata neza. Irya ndirimbo yari muri album ya DJ Pole. Irya ndirimbo yari ya DJ Pole. Okay. Ntiyari ya Satbi. Ni ya Double J. Ari kumwe na Chameleone nayo nyene yari imaze hafi imyaka 2 nyene tarasohoka. Ariko n'ubundi rasohotse n'ubundi ntabifashe neza. None ibi bintu vyo biva kuki? Ingorane ni imwe nuko ibintu byose dukora tugomba kuvyegereza umutima. Turashiramo amaranga mutima menshi mu bintu tuba dukora. Tuba professional nabwo turi professional. Iyo uzi kuri professional unumwagirana amasezerano ati iyi projet nuko mwene projet ni wamenya ati zosohokera kino gihe. Nibisigura yuko projet kuba yishizemo amajwi yaririmbye ari ikibagwawe. No. Ingorane numva usanga nka DJ Pole aba yagiyemwo kugira ahuza abantu. Urana ko n'indirimbo atanga uvu nyinshi ifise. Yes. Urana ko yabaye flop. Bisigura yuko iyo ikintu ugikoze ku mwanya wacu kikagenda uko cyagomba kugenda usanga bigenze neza gusoma. Ingorane yacu dufise muri entertainment tugomba kuba selfish cyane. Nta patience tugira. Ni turi pasi. Ariko deza umuntu aba yagize patience. Oya deza bivara hari n'indirimbo baheba. Wowe ari wumva umenye indirimbo yoheba nka. No hari n'indirimbo baheba none kuyiheba ni kimwe kumenya wakre opportunité ninde. Ese ni Double J yarondeye Chameleone. Namase Double J yarondeye Chameleone akaba ari DJ Pole bisigura yuko iyo projet ya DJ Pole igomba gusohoka mu gihe DJ Pole yabashize ko sign. Ariko hari opportunity nayo bisabwa yuko ufatirana. No suko bigenda bro kuba professional kubahiriza isezerano ingene babimeze. Cyo bita procedure. Aba artiste bacu benshi ntibakunda procedure. None nk'ijya ndirimbo Satbi bakoranye na The Ben. Iyo Satbi yiheba bamwe na Medi. Iyo Satbi yiheba. Ntumana yuko hari ikintu yari kuba homvye. Ni nkuko kuyirekura ari ibindi yahomvye. Yesem. Wibaza yuko byatumye byakreye icuka kibi na DJ Pole. Wibaza yuko ivyo yungutse n'ivyo yahomvye ni ikihe kintu gipeza kurusha ikindi. Vyose birangana. Bashaka usanga n'ivyo yahomvye ari byinshi gusumba ivyo yungose. Kubera ikintu cya mbere indirimbo zatungira n'amanambazi gusa. Ndahuye ko ari amadiri menshi ashobora kuba yaratakaje kubera DJ Pole ari connect n'abantu batanga diri. Ariko harona abantu nabo yungutse bivanye n'ijya ndirimbo. Abantu bunguka nabo utari badandaza no bimaziki. None ufise abantu bagukomera induru. Atacu bakomarira no bimaziki. Manu ubu turi mu bihe byo kwiyegereza umuntu uvuga uti uyu muntu turi kumwe avangana kagezake. Pana umuntu ngo kwera ngo ufise ngo amanambazi ngo 1 million dove ivyo nazinange bifasha mu gihe bitakugaburira. Ubu bibaza ko Satbi na DJ Pole babanye nabi icuka ari kibi. Ntavyo nzi mugabo igihe cyo bijya byaba harabaye icuka kibi. Reka twavance tuje ku bintu birimo biravugisha abantu benshi batandukanye bari muri industry. Ivyo navyo sibindi ni best influencer ni higanwa ryateguwe na Irebe FM ribicishije muri Irebe influencer. N'abantu benshi babivuze ko ibintu bitandukanye ngo mbega ngo mu influencer ni iki we ku bwawe ukibona ayo majambo wavyakiriye gute? Nibisanzwe ndibaza n'igihe haba ibintu bya Buja Music Awards mengo twarabiyaze ko gatoya
harakeneye ko n'aba influencer nabone bibukwa ko nibo bantu ba mbere bafatiye runini ya ino societe yose muri rusange. Ni ikintu kiza cyane y'umuntu ako nibiriko nimwe nakubwira yuko siyo tuva niyo tuje. Nambu no munsi abantu bose bazi ko bafise ikintu bamariye societe hageze yuko baza barashimirwa ivyo ni ibintu cyabahereza ingufu. Yego nukuri ni juste ni encouragement. Yego ni encouragement kandi numva bimaze kuba competition bisaba yuko umuntu wese abirimwo akora vyiza gusumba kugira aguma arondera amano. Ikintu cyababaje abantu benshi hari abantu bavuga ati hari abantu bagiye muri irya higanwa batamerita kuri jamu we nawe yubiravye ubona bose barabimerita. Bo ntavyo nzi amakritere bafatiye ko kubera higanwa sigi wanje. Mugabo ni vyiza kuko ni jambo influencer gusa. Ijambo rimaze kuba influencer buri muntu wese afise ivyo influence. Kandi influence si toujours positif, so kuba negatif ou bien positif. Uravyumva? So rero umuntu avuga bati uyu influence abantu negativement ni poa, wese ni sawa to. Kile porta gusonuka bari umu influence. Rero singombwa yuko umu influencer aba ari umuntu akoresha imbuga cyane. Hari abandi bantu nabo bashobora gukora ama strategie y'aba communication ibintu byabo influence yabikagera kure. Cyenda go example. Je nka jewe influence yanje ibera ku ma TV yanyu ntibera ku ma platform yanje. Yes. Kuri yagateke za mukubito zande nahantu ngenda ndace nkavuga sama platform yanje. Urabyo haraza duhura ngo bana ngo bro ngo je ngo namanda guha ama views me ma views bayamera kuri yaga bayamera si pamba si platform yiwanje. Ngo urumva ko influence yanje igenda yakorera handi naho abandi bose baba babiri mu bafisi andi mayira yabo niyo mpamvu proposition atanze yuko amatora yabera kuri website ntabere kuri zambugo usanga dufise mingumu ko dufate ubushobora kubishyira kuri Facebook ugasanga dufise abantu benshi kuri Facebook. Ushobora kuvuga ati wishize kuri LinkedIn ntaho nkoresha. Ushobora kuvuga ati kuri Twitter nshaka kuri Instagram ni namwe ma application yo na telefone yuzuye mfuta. Ugasanga arabamesha bafise za TikTok bafise aba followers abamiliyoni n'amamiliyoni. None umva ngaho za kwansindi niyo mpamvu nashavuga ati ko ari ihiganwa ryakira aba influencer batandukanye ripfume riba haba amatora kuri site kuba abo tu influencer bo bigenda kose baratuzi. Ikindi gikurikira cyabaho na jury idecide ifatingi ivuga ati ko dufate par exemple muri ya competition hemo nk'abadada influence yaba ari ngiti ari gisuzuki nini. None uyo ni cyafotora neza gikirone gifasha iki muri societe. Uyo yacyaro nka like menshi cimigenda gute. Hari nk'abantu nk'abakoresha umwanya par exemple azakuvuga uti jewe kugira ndonka amajwi menshi bisagende ngisafuriya yose yuzuye ubunure. Urumva yuko amanambazi kudone kujya ubunure isafuriya yose societe bica bifashika. Usanga rero ari ibindi bintu rero usanga bisaba umuntu apambane babone exactly abamukurikirana ingene bangana n'abamwemera niki hagaca babona jury iri netre ikifata ingingo ziza ziri dija ku murongo mwiza. Ico kintu rero ico kibazo je nanakigize umunsi haba inama ya mbere yo gutangaza iri higano. Naranakibajije ndabaza ati mbega yuko ama award menshi bakunda kuyidogera gutora kuri website nivyo muzogumizaho gusa kuko mu gihe ari vyo mwagumizaho gusa nta kwidoga kuzoba guhari bazerekana ama numbers. Ariko mu gihe hazoza nk'ibintu vya jiri induru izotegerezwa kuba bo baciye bambwira ati nta bintu vya jiri bizobamwo ni ibintu vyo kuri website gusa. Sinzi nyimba barahinduye ibitekerezo ariko niko banyishuye mu bisanzwe ari kuri website gusa. Hari abantu araba influencer mga badakoresha social media. Nkaja dogiti nina taradugana gutera ibiti. Cyo twaraduganye ibiti turagira ikintu influencer akomeye cyane mu bintu bya environment. Mugabo influencer yawe sumu content creator batandukanye aba content creator n'abantu zenga n'aba influencer. Umuntu afise influence no umuntu ashobora gukora ikintu avuga ati yego ikintu nico. Batandukanye n'aba content creator avuga ati reka create content ngiruko. Ariko mu bindi bihugu hari abantu usanga bakora nk'ibintu nka bijya Jado akora byo gutera ibiti akabizana ku rubuga kandi ugasanga eganye nuko rubuga nyene akora ni uko twe dukora ashobora guhamagara amesha makuru bakazana akamwerekeza takeza zande
akamwerekeza mugabo ne abo bantu rero bamukurikiranye kuri izo zakeze abwirizwa n'ubundi gutuma ko izo media cyangwa akabipubliya bakaza kumutora kuri media kuri website ni hatanduru bizozana ariko igihe cyose vyagiyemwo jiri induru zizokora oya jiri iri netre ifise amateka ikorerako n'ibisanzwe bivuga ngo ingwiri netre buri gihe bari none nka best influencer aciyaba nk'umukobwa w'ingidi ubona umva ngo ngazo twambaye ba Wone aho uvuze kuri kote yawe ni example ndaguhaye nanje jewe par exemple je nkanje nkijya best influencer nije nkwiye kwitwara ko nije sinimwe nakubwira uvuze ko par exemple nabona ko ari wazoyitwara na Fanira none mona amaze ku influence iki mona yatumye iyi influence iki mona nta bintarabera brand ambassador oya iyi influence iki none abo bantu yamefluashije gukunda ivyo bintu iyo brand ambassador achasha mona influence iki ushema tatuaje ku mabere ni influence then agaca bwa mbere ko yashira azi guconga tatuaje neza agashira ku ibere best influence abantu ro bahitamwe jewe every influencer wa vrai ni mi narabigishe gusundura bose barazundura ndabigisha mu yambiri bose baje muri mu yambiri ndabagisha ndaba influencer bakora ivyunguka bose bakora ivyunguka best influencer ni mi okay basi muri giheganwa wewe nabahe ba influencer wemera uvuga ati aba bantu kuba barabashizemwo ibintu barabimerita jado numvise ko abantu bose bari muri ya competition bose bose n'aba influencer bose kandi uri muramukata ngo sima oya na influence none ndiko ndakubwira ati influence yo gushira amatatuaje ku mabere ega n'umu influencer nyene muri ivyo nyene none gufata hari undi mudadara aho yashara bivamwe ari muka wa mushoferi wa Probox ahubwo nyene tukira rindira driver post uheje gupostinga mukana oya driver ma Probox yashira bivamo kubera ubwo nta influence nimwe afise hari post uheje gushira kubera aba influencer badukundisha ma Probox sineri reka ndayibwira abantu ngaho wanditse ngo mukazobona umukobwa anyonga Probox avisingit azara umuzimu uwo muzimu ni inde oya none nanangi dafinzwe atazo ntibibaho umukobwa anyonga Probox gute Probox pakira makara mizigo mu mashira hamwe baruzuza bagapakira usanga amacupa y'amazi baranguza ama Probox none nataranguzika makara mvuka mu influencer mu influence abantu mu gukora akazi atoke pana niyo mpamvu yabivuyemo yamenye ubwenge kuba yarabivuyemo yayibonye karabona ati bisi ivyibaje arabivamo ariko arasana bibe bamukunda oya baga ninjyaje baramubesha wowe ukundaniriwe nibizi ko afite umugambi Gitega none ubya mugambi wo kuzana park hari ngona nimwe urabona ngona nintunze n'imvubu niko rutaraja mu bikorwa ngo oya nibibaho reka nivyo uzuvuga ibindi umu best influencer sikujya akora umu influencer sikujya akora aba influencer ni batwebwe dukora ikintu ikaja mu ngiro simbizi uko kuntu witaye kuri wa mbere mu gihe batoye undi muntu we nuzavura usakuza aburana babiri agatsinda umwe bivana n'ivyiwe mugabo ndiko ndaguha example y'umu influencer nakubwiye ko ari mu abandi mugabo sinabwiye ati nuzane ba Neri nuzane ba urumva barabandi ba influencer nyene ba mugabo ndiko ndaguhereza forme ya influence influence yo gushira amatatuaje kwibere wibuke neza yuko muri 2017 mengo hari iteko ryabuza abanyeshuri bafite amatatuaje uravyibuka ndibuka abapeti tera gafite tatuaje gambya no bifuta gute ko hari iteko bibuza kuyiga ufite tatuaje we nawe ugacha influence abantu gushaka tatuaje iyo ni influence gani none nivyakora nivyo yerekana bijya ko ari ibintu bimuri none ibindi yerekana nibi influence kuje Dubai ushobora kumubuza amasoko kujya mukoko kuje Dubai muri potapoti aramufashe kashareka baramufasha biri ngivyo bintu byande ivya potapoto ari muravuga muri Dubai yande ndakubaje example yo ni influence uja muri potapoti yaragiye gutembera sawa rero yo ni influence
oya jengene umbwire nk'abantu batatu ku buryo babaye abambere utoshavura ukavuga ati uyu muntu arabimerita babaye influencer yego ubona mu higano muri aba batatu je sindi njyake muri aba batatu Jado ntiyoburamo Segihembe ntiyobura Mr Tubane neza batatu bakeneye rega abantu urabyumva Simbizi yase Mavumba ntiyobura uzoza ubwa kane ntaco kandi iyo plus zoyironka kandi aba bandi ndaba abantu babasatirizi kandi ibintu nka Segihembe apambana gukundisha abantu Kirundi jewe invitation yanje amare yaje nayanditse iriko n'utwatuzo rero influencer rero mugabo haburana benshi umwe ni watsinda babakeneye umwe tout simplement gusa gico magara ko simagara ivyo ngo ibintu harakwiye kujamwo cyangwa kujamwo ikirempota gusa no kwigiheganwa rihari ibisigaye edition ya mbere iheze edition zikurikira niho baca biga bagateka tuvyadapte ko aya makritika ari karaba niyazo tuma hategurwa ibindi bimeze bon ivya mbere kwanza supporting iciyumviro cyo kirempota usupportinga kwanza iciyumviro hama ibindi ni mu nyuma yego reka turindire turebe uburyo bizogenda fresh bizogenda fresh Simbizi wase Mavumba reka ndagushimire cyane ku kanya waduhaye cyenda gushimiye cyane